Anche wanje ngodo tambe zenze ngodo tambe zenze hari yahiga kwa mutama ndazi ko mwana umutima arakunda ukunda nacho nzokwima chaishobo ya madeza boy nigga umwana yokiaga n'abana bake aka soza kishwa soza kuwaza za kwaso akishwa ugenda mwemera umwamikazi afise umutima mwiza of course abantu ko barakunda umuntu akiri ngakwisi ugasanga wapfuye munyabatwara mwemera muyari inshuti kumbe n'injyajya bagasupari King's family Burundi. Sijanone. Oh yeah, let's the vibe. Sijanone. Abakozi ba Amadesa. Iyo tuvuze abakozi umuntu no kutamukunda kugira ngo werekane kugira ngo byoshe ibintu uraduza. Abakozi ba Amadesa rero. Twese tugira ngo twese DJ tugira ngo ngaha. Gati tuvuze ngo DJ tuvuze ngo tuza bashatwekana rukundo. Merci beaucoup tukibakira Amadesa umwana w'Imana yamaze gushikaga DJ yabareza yabe ubiriza Amadesa numwe mwanyempano bakora neza cyane sijanone turakeneye ko dushigikira natwe tumushigikire sijanone akiri Amadesa ibiganza cyanyu Amadesa welcome on the stage Amadesa yambaye neza cyane kabisa yaberewe umusore wa Natasha amumbere microphone hariya microphone. Let's go. After my telephone turashaka amasitimu tubakire. Duza hejuru. Merci beaucoup zitano. Uruhande bimeze guturuhande. Duza. Amasitimu yacu duza. Let's show love. Merci beaucoup. Duza cyane sitimu. Twese. Amadesa. Say Amadesa. Say Amadesa. Tumongera amashyi cyane Amadesa. Merci beaucoup. Amadesa. How are you, my big brother? Ndashimira Imana. Meze neza warakomeye. Nakomeye. Nice neza kabisa. Imana ishimwe. Cyane kwandika Imana. Hari abantu benshi bizeye bitandukanye.
bitandukanye nuko cenitse Imana nihereje bwiza. So merci beaucoup Amadesa. Bamusaba abantu baje muri Buja Night Comedy wabwiye n'amazina yawe of course. Imana bahezagire ingongereza imigisha ishobo ya Amadesa boy nigga umwana w'ukiyaga n'abana bake aka Sosa Kishwa Sosa kuwaza Sanpaso Kishwa Amadesa hariho intro wagize uri kurakora video utumirira abantu kuza muri Buja Night Comedy. Imbere ko tubandanya ya intro ndayikeneye waraje uti hello nitwa Amadesa Showboy umuhungu wa Natasha badmwa wana intro ndayikeneye bro. Oyajimbaga nkajewe nyene jewe unuria bisivyo mbona ko je ndi mu ishamba bombo kwa waletisi. Merci beaucoup. So, nijishane twomubaza na Amadesa. Mbega Amadesa niyihe mpano afise jengi zisibona trendinga kuri social media. Niyihe mpano ya Amadesa muri rusange? Jefferson impano yose komedi kuririmba byose anje wanje ngo dutambe nzenze ngo dutambe nzenze hariya higa kwa Mutama ndazi ku mwana w'umutima arakunda nkamukunda turakundana naco nzokwima icyo nafite iyo ni konti y'akazi isi murazi ko ari iminyororo nimibagire kwa misibarura. Imbere yuko uhura na Natasha na Noma na Mazi na byose kakizere yuko iyi interview iramushikira Natasha Burundi. Imbere ko muhura waragize challenge y'indirimbo Sikusa sivyo? Mbere ko mvaga turakeneye yuko iyi challenge izomushikira kuvaga muri Buja Night Comedy kugira ngo nawe nyene azoze kudushigikira. Let's go. Ugenda mwemera umwamikazi afise umutima mwiza. Of course abantu ko barakunda umuntu akiri ngaho isi ugasanga wapfuye munyabatwara mwembera muyari inshuti kumbe n'injyajya bagasupari ndabapfashe n'imisumari Sikusa. na Yesu yagiye mw'ijuru iminyoro atayihejeje abisi bararora. Merci beaucoup, sinotwara umwanya wawe. Reka the stage is yours. Chingo magende amana ubandanye. Amashimire cyane kuri Amadesa. Let's go. Amadesa. Sosa Kishwa. Eminyororo. Ndabona narisenga na Misaidi kana yomubita umugero ngani mufise amahera Alice nizo dutambana anje Alice kucyubahiro ciwe anje wanje ngo dutambe ngo dutambe hariya hirya kwa Mutama umwana w'umutima arankunda nkamukunda turakundana naco zokwima ico nafita urangagaza uraneneza anje wanje